God knows things, double favor without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits. Simabukua icho wabubikije Simabukua icho wabubikije Ubikije neza uyiguhane inyungu nabi uyiguhane inyungu ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka. Mama wakoze kunyitaba. Icyambere nasi ko tuganirira muhira kubera ko nari ncerewe ku kazi. Kigira kabiri nasi ko tuganirira nyine aho abatoye banje bashobora kutwumva. Mu byukuri mama byarakamushaka kwibariza kandi no kuri sindaguhangaye mbabarire. Mama ibi bimaze imisi ndiko ndabona mu rugo rwanyu. Injyane za misi yose gutukana buri mwanya sindigera mbona we na papa muri ko muratwenga. Mama ibi nibikivure mama ko muratwereka. Ibi bintu nibiki mama. Mama nk'abana mwavyaye nakaye karokeza muri ko muratwereka. Muvyeyi Imana yarabateye iteka muvyara hungu nakobwa kandi murakujije ejo tutatangura kuja mu ngo zacu na tujya kubaka izacu. None kitwakenera ivyirore twirabamo mubona tuzobibonamwe kweri. Nakaye karokeza muri ko muratwereka. Erega igiti kibindi gishobora kwama ivyamwa vyiza. Mama nibiki muri ko muratwereka. Mama bose murumvira basi no kuri kazoza kacu. Mama ndakwingenza nirengagiza basi imibabarire muri mwe hagati yanyu n'injyane ziri hagati yanyu. Mama no kuri sinirengagije ko hashaka ko hari ibintu bibagoye ariko kameme hari ibintu mama mukwiye kuduhisha nk'abana. Hari ibintu tudakwiye kubona mama. Hari ibintu mama mukwiye kuja kuganirira kure cyane hari iyo tudashaka kubona twebwe. Erega mama imbuto tewe niyimera. Please ndabinginze gira ivyo muduhisha mureke kutwereka ibintu imiganirire hagati yanyu. Je shobora kwibona nkavya ariko batoyi banje. Mama ndabinginze no kuri ndabinginze mureke kutera imbuto mbi mu bana. Mureke kutubera mureke kutwamira imikerekere mureke kutubera umururazi ndabinginze mama. Mwana amakosa na yacu nukuri wampamagaye ntangura kwibaza ikintu ushaka kumbwira. Naje ndijijanye imitima kuko sinarimenyere mpamagarira ngaha. Ni nayo mpamvu ndatangaye kumbe noranda kubona kuri umwana w'umumaro bwa mbere ubu niho sanze kuri umwana w'umumaro kurusha. Sinarinzi ko ufise impanuro ushaka kumpanura zingana nkuko kose. Nukuri amakosa nayanje. Ico ndakwipfuriza nuko wozogira urugo rwiza. Urugo rwiza rwawe rukazokosora urugo rwanje. Nukuri vyompimbara cyane. Ubundi ho sinokwipfuriza kuja mu rugo rubi nkugo je nagiyemo ngugwe mu ngorane nkizo je naguyemo. Mwana burya imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Burya bariya bose ubona bagenda kwibarabara bariya bose umuhura bambaye baberewe baratunturije indani nkuko nanje ndiko ndagenda nyene sa neza abantu bavuga ati ujya mudamu arahiriwe nta bibazo afise. Umbonye jewe wovuga ati nta bibazo afise. Mwana handa tuntuye ariko ico ndakwipfurije n'urugo rwiza mwana. Ntuzogira agahinda nkako nagize. Ntuzobabare nkuko nanje mbabaye. Kuko nugira urugo rwiza rugakosora urugo wanje bizotuma wa munezero nabuze mu rugo rwanje ndawugira kubw'urugo rwiza rwawe. Diva mukobwa wanje ndakwipfurije amahirwe y'urugo rwiza. Mama
nukuri novuga ngo mpore ariko mama hari ijambo nasomye muri Bibiliya rivuga ngo imvugo yiyoroheje ihwamika uburake mu by'ukuri nyine nk'abana ntituzi ibiri mu mutima wawe ntituzi agahinda ufise ariko twebwe nk'abana turaba ibigaragara turaba ibiboneka iyo tubonye ushira ijwi hejuru nyine turavuga ati mama wacu niwe mubi ubona ko na papa nyine asanzwe yivugira gahoro gahoro ariko wewe hari igihe uduza ijwi hejuru mama renda kwinginze kuko iryo jambo ry'Imana ngo imvugo yiyoroheje ihwamika uburake ndakwinginze muvyeyi nkunda Imana yo mwijuru ikumfashirize iguha umutima basi ukomeye wihangana basi iyo muriko muraganira uduca bugufi uvuge gahoro gahoro ndakwinginze mama kandi Imana yo mwijuru ndazi neza ko izokunshoboza kuko je umutwaro wa mbere mfise ni urugo rwawe na papa ko ndanyotewe amahoro mama ndanyotewe amahoro ndanyotewe umunezero ndanyotewe intwengo yanyu ndanyotewe kubona mutwenga mwe na papa rero mama ndakwinginze iyo ubonye papa wacu aduze manuka kandi ndazi neza ibidashobokera umwana w'umuntu imbere y'Imana birashoboka Imana mu ijuru ndazi neza ko izokunshoboreza ariko guhinduka birashoboka ariko biterwa n'ukuntu umuntu yahisemo ni wahitamo guhinduka ukaza ukiyorosha ugaca bugufi ndazi Imana izobana nawe kandi izogusha ko nta gihe na kimwe Imana ikorana n'abantu baduze bavuga ijwi hejuru umupapa akaduga nawe ukaduga mama ibyo bintu nibibereye abantu b'abamama barangwa no guca bugufi Imana ikunshoboreze muvyeyi wanje mwumva kobwa wanje Diva nukuri impanuro umpaye ngiye kuzoza igendera kuva kera narabona kuri umwana w'umutima azova mu kintu nukuri kubw'ivyo nanje guhera uyu munsi hari ibintu ngiye guhindura nukuri kandi ugiye kubibona urakoze kibondo ndagukunda mama nanje ndagukunda kibondo muvyeyi mwakoze cyane kutwakira uheze gigo cyane rero igihe naruka hano hari byinshi twavuganye turayaga ibitari bike ndakwemerera ko nzogaruka kuguha inyishu ibintu wari wantumye nawe atavyo noshobora ariko nakuzaniye umuganga nguyo muganga Diya nawe muganga kuva ryari muri ingwara nyakugira Imana uri muganga nyene narumvise kuri umugenzi wa King Sabbas kandi ngo ari inshuti magara na wewe niwe ndondera kandi umundonkeje ubu mvuye muvyeyi ko turi inshuti magara nivyo ariko numva ibindi bigoye mu makanya gatoyi tukaganira turi babiri hajya hino nta kibazo kumubwiye ngo numuganga akaguhakanira yaba ari umuganga avuze imiti kirundi kamwe gateye no mufitirize ariko gayive ubone dufise ikibazo c'umuryango nawe uri kuzana ivyafitirize ngaho akabigase kwa nkakeza ndagusabye mvako Diya nyibwirira shadiya ereka jewe naho senga akati kirundi naho kamira yego nukuri je naho senga akati kirundi ndakamira kuri kw'Imana ereka je no mukenera mbwira ariko gayive uri umutezi w'inkuru yive Diana nawe Diya nukuri Yesu agira neza ndakunda Yesu ico nguhamagariye sikindi namvise kuri umugenzi wa King Sabbas kandi uri inshuti magara cyane ico nifuza ni iki
ko usanzwe umuzi kandi usanzwe uri umugenzi wiwe bazi ico nifuza nkeneye umpuze nawe ni inkuru ndende yo kuvuga abantu bicaye kimwe rero nuko womenya ko King Sabbas ari umwana wanje. King Sabbas ari umuhungu wawe cyane gose ujya mwana namusize ari umwana mutoya cyane ndamusiga iwacu hama ntivyashoboyetse yuko ndamurera kubera ikibazo nari mfise cyo mu muryango. Ikintu nifuza rero gukira agahinda n'umubabaro mfise kandi kumuronka biri mu maboko yawe kugira ngire umunezero nongere ngire n'agahinda byose bizokuvako ariko kimwe gusa coco iconze nuko hari icyo ushoboye none ufashe iki yampaye isuku muzungu erega Diana ntaye mu mutego ndakugwa niki none ko umumama ari bazohava mbera amabukwe ndabikika gute ndahemukira King Sabbas ari umugenzi wanje magara ibisaka vyimbwa birahiye muvyeyi iki kibazo mbona kivuga nko kumega kiroroshe ariko coroheye kuguma uyu muhungu Sabbas uri kuravuga ko ari umwana wawe nguye no mu mazi abira n'umuntu yahuye n'imibabaro by'ukuri n'umuntu yahuye n'agahinda nibyo nkuko wabivuze n'umugenzi wanje kandi ni magara ni mfamfe ariko yakuze azi ko ari imfuvyi yakuze azi ko atabavyeyi afise uno munsi kwiyumvira yuko gusimba umuntu akagira nk'ugura agafunguruzo akamubwira ngo abavyeyi ngabo barabonetse numva sinzi je numva bitinjira kuba ni gufata inkota umuntu agasogota mu gikomere c'umuntu kandi kikiri kibisi rero numva iki kibazo kigoye by'ukuri kiragoye simbona kugihera simbona sinzi vraiment sindavyumva sindiko ndabitahura kuri wewe n'umunezero nivyo kora wobonye umwana ariko kuri Sabbas ndamuzi simbonami ndamuzi ko baragahinda rero siniyumvisha ingene jewe ko musonami intime nkuko uri kurabivuga ari je noba inkomoko n'imbarutso y'agahinda agiye kugira no mu byo bitinjira ariko reka tuje mu bandi kumbure tubiganirire hamwe nibaza ko bitaza kuba ico bitanga wahumura hari abagabo ntihagwa ibara reka twegera abandi haje turana Chris, kumisi wari umaze mu Rwanda. Mana, wari wamaze kuba n'ukuri mu diaspora wa. Washitse ryarise. Chris. Uri mu diaspora se? Wo mu Rwanda se? Umuturage se? Mbega se? Ko ndakubaza se? Ntunyishure se? Nukiri mu byara wanje se? Mbwira late. Mbwira. Ibete kwaza bazugishura umeze neza cyane rwose benyine nta shyushye wazanye
Chris ego ni wahizeyo je ni kuri mbere nzi ko bagwaye n'ubunyagihugu bwaho Ige kwaza ifu ni umunyagihugu cyangwa n'ubwene gihugu ubunyagihugu ubwene gihugu umwene gihugu umwene Chris aho rero je nkivuga ivyo incabwenge zibazumvise ico capuzwe ntabari ivyo bintu ntabani two biteba ko cyane kameme aho sitwohateba ahubwo nyine sha Chris hewe ndakubaze ko senge yambwiye yuko yaguhuje na Olivier byo babimeze gute gasha bigeze erega sha Chris wewe urifura mu muryango wewe ni umuntu w'umushinga naye cyane bwa kuri umushinga naye utararongora none ko ari uri umuntu w'umuhungu muri urugo twese turi abantu b'abakecuru ngaha erega dufashe ico kintu kigeze he wowe kigejeje he gasha umva kuzine ndiko ndakora ibishoboka byose kugira ndamuronke Sabbas ariko ikintu kimwe no kwibutsa ureka konse wampaye ndiko ndazigenderako kandi King Sabbas n'amaraso yanje no kuri ndiko ndakora ibishoboka kandi ndabizi neza tuzomuronka ibyo kuri bwangati vya mama ubu mama nakimurondera ahubwo nije ngezweyo kuko numva ndabishaka kandi ndamugoye kumubona neza cyane nukuri Imana iguheza gira kandi wihagarare mu neza nk'umuntu wifura mu muryango ariko rero umenye ko azoza ari wabamfura kuko arakuruta ni mukuru amajambo yawe reka kwanza maze kangwino tuye turabyaruzanya Chris ugiye utanye nase n'umusheri wawe kwe Karibu bro. Asante sana boss. Nizere kumeze neza. Jane fresh nawe gute? Amakuru yanje najyanye. Ndabona ko abandi bagiye biharage nawe ukaje ivyuma mbwa. Reka brage bro. Kweli. Hama nagomba ndagushimira ku kigoro wagize ko nshise hano. Kandi unambabarire. Kubona nagumye ndakugura ku telefone. Wapi? Nibisanzwe thank you for. Nukuri. Urakoze cyane. Hama naravuganye na mama yarambwiye ivyawe no kuri icambere nagize umunezero cyane gose kubona uzahanusa King Sabbas ari kuko naramurondeye ahantu henshi singeze ndamuronga rero kuri ivyo mama ambwiye yuko wowe uzahantu ari no kuri kw'Imana nararyohewe nk'ibiteye ubwoba kuko King Sabbas ni umuntu w'agaciro cyane gose kuri jewe sinzi ukuntu bikubwira muga nkuko mama yakubwiye je na King Sabbas turavukana muga imbere ko ndabimenya twabanje turabagenzi yambereye umuntu mwiza yaramfashije atitayeho ntiyitayeho katanzi ariko aramfasha amba hafi yaranyeretse umutima w'urukundo rero nanje ndacyumva ko menye namfitiye ideni akariyo mpamvu namurondeye cyane rero kuri ivyo umbabarire kandi ndacyakugora nimbuza hano King Sabbas ari no kuri intwaro zo bukoze Mon frère merci beaucoup first kuba wamaye karibu nivyo ariko kandi kuba warandondeye umwanya munini kujya umbwira t'inquiète pas nukuri sinababaye hanyuma wakoze n'ingena abanyakiri hanyuma icifuzo cawe sinzi ko nabone ngo kirakunda cyane n'igikunda ariko nibaza ko on peut faire quelque chose kandi kikagico gitanze d'abord je nagize icumviro nibaza ko gushika hari birakunda ariko sinibaza ko vy'ukuri wotera umubwira kuri his brother si ikintu ciza nibaza ko kubaka ubwo rugendo buke buke ubwo cuti buke buke par après akadekuvra ko uri umubrada wiwe numva umenga nico bagikuru hanyuma ikindi mbere wagomba binavanye no kuri kino kiyagumbwiye numva ko d'abord sinenzi ko before mwari muzinanye wapi rero numva mfatiye kuri ivyo nkafatira no kuri ibyo bintu mbwiye numva umengo coba iciyumviro ciza harakantu twari ko turategura afite ko turamutegurira surprise after anniversaire rero neko niyumvira yuko jewe nawe tubiteguranye numva umenga vyo strong hanyuma uwo munsi w'iyo surprise akaba ariko karyo
kesaswa wewe canke ko nabo yita famille yose bagomba ko muhura kakaba kajyo kuriwe ko kumenya wewe kuri mu brother wiwe kumenya sa mama n'abandi kumbure sivyo mugabo wewe ntiwihute kumbuya kuri his brother ubu nyene mugabo karindira ku kantu kagategura neza uwo munsi akaba ari abamenya mwese nawe mukawumenya wumva gute ico cyumvira bro iyo idea yawe ni nziza sana really ya ahubwo sinzi ico turindiriye hano tugende let's move amakuru y'imisi rero ni meza yewe byanje ni ngorane ngo manze mbabarire n'ukuri ngo manze kukugora ubona aho haba sinkurambira bakwiye kunyita bibazo urabona ko wavuye ngaho mpanuye ngo ngende kugiranira ibiganiro na papa Diva hewe ninda muhamagare nizere ko byaciyemwe nawe ndakwizeye genda kano gake hewe ninda muhamagare peaji ndamwihamagarira ayo nabonye yaransomeye aransomera urabona wanditse bibiliya ntazi kuyisoma yaransomeye nk'umwe ariko asoma bibiliya aransomera arantuka ivyo bitutsi uraza karimi kanje ndabizi kuri muntu wa nsanga nanje navyuye ishavu nsanga ndamubwiye ngo sawa ngo ntaco ngo kimwe ku kindi sa suye ngo ryabanga nararimenya suye ngo sa ryabanga nararimenya nasanze nararimenya umugabo atari ryarindi abatari ryarindi rijya nyene mama rijya nyene ubu konzi nawe umwa wakunaniye gufata byagenze gute ngo wivemo gushika yaho meni banga mve basha none wewe umbaza ibyo wibagiye yuko Eva yagiye kahurura amatundi yakazanira Adamu akajya acyatsananye na Satani bana yaze bayagiyo uracabaza impamvu navuze ibyo ni nk'abagore babise ba mukamuntu ego nawe urabaye mukamuntu wabasi jewe rero ibibazo nije navyishizemo bakwiye kunyita bibazo aho bigeze ubu igihugu ni kinini kuri jewe ni gito cyaze mwibarabara ndiko ndagenda umengo nogwa ndi wa muntu sinzi ubu ni wontera urushinga uko amaraso niyo mva kuko n'amaraso yakama wote niwe wawucana umva amakuru utazi icyo mwana wanje mukuru Diva yarambiwe n'imishwano turi mwarahe barampamagara arambaza mama none izo nduru numva nibiki jewe ndinyina no kumva kuvuga ivyo bintu uwo mwishura ngo iki namaramaye umviza ndakubwira genda uceceke n'umwana kubajije uko hore ushira amazi mu kanwa ariko nakubarira ariko je nzi ko kari mikananiye ubazovuganya navuge mpore genda ushira amazi mu kanwa uceceke naza yashavuye uceceke ntagire ijambo nawe mu mwishura mpaka ishava hore zoherera nawe wagabanije uburakari muheze mu bivuge neza mutuje kuko iyo umuntu ashavuye afata ingingo zitari nziza nubwo azotahana n'ujya muhabara muhira humura utekane tekana ushire umutima mu nda ujya mugore ntazoze wawe kuko ujya mugore yaramwubakiye ahubwo wiyubara icyo tuma Dido nava mu rugo iwawe akagenda agasanga uriya mugore atazogaruka iwawe nivyo bivugisha ngo uri mukamuntu uvuga amajambo menshi mu wawe warakunaniye gufata wibuke kwimvugo yiyoroheje ihwame ku burakari sha urakoze mugenzi bica amareka ngende kugerageza nzogaruka nkubwire ukuntu biriko biragenda sawa yego ariko sico canzinduye reka ndakubwira icanzanye soso burya twebwe muhira turi muyabira aha papa na mama ntibacana uwaka barashwana uzi ikibazo gihari byamaze kugaragara yuko mama wanje hariho umwana yabyaye muri twebwe yabyaye hanze kandi urumva papa wanje abimenye ubu vuba ntituzi ngo ninde aha ngo masaha Imana sisanga ari jewe soso ni ukuvuga yuko bahora bakunda gushwana na Rige ubuhoho barashwana hamwe umenga nota nkomoka nakuze numva ngo zirasha ngo bwaca ngo zikazima ariko twebwe zirasha zikazinduka zigasha zikagoroba zisha
ni ukuvuga yuko twarabuze n'uza kuzimya. Narahevye ndahamagara na mama ngo ndamuhanure ariko vyanse nta mpinduka n'imwe ihari. Soso aha je ntuve kumbona uko sigaye ngenda nk'ikiruruma. Divuzi wa kera si uri kurabona. Ndumva mbabaye cyane Diva. Ubwo uribagiye ayo nabonye, ubwo uribagiye ivyambayeko. Diva, ndasengera ingo z'iki gihe kubera iki hari abavyeyi gito. Ikimbabaza saba abagabo n'abagore ubube gito bwabo ubwo ntibumbabaza ahantu ngwa nkagaruka nkumva ngize umubabaro udasanzwe. N'abana nibo basigara baragira souffrance, ububabare, umubabaro uvuye ku bupfu bw'abavyeyi bagiye baragira. Diva, ubwo uribagiye ivyanje na Ivete. Ubwo ntubizi yuko Ivete tujyana buri munsi mu gitondo saa sita ku mugoroba habaho gushingagurana amenyo. Kumva yiki? Kumva zuko ubujiji n'ubujuju bw'abavyeyi gusa. Usanga umuvyeyi agiye kuvyara hari akagenda kuvyara hari. Why? Tujyana buri munsi. Rero Shadiva, turiko dushika mu bigero. Sivyo Gadiva? Ico no gusaba ni kimwe. Imana izodufasha. Ubwo tuzoba turi mu ngo zacu. Tuze tuvyifatemo neza. Ico no gusaba ni kimwe. Ubu buribwe abavyeyi bacu baduteye. Imana izodufasha. Ntibuze bushike ku bana bacu. Abana bacu natwe, imvyaro zacu ntibaze babe mu buribwe nk'ubwo twaciyemo. Uburibwe twatewe n'abavyeyi. Nivyo Soso, jewe mwisengesho ryanje rya buri munsi nsaba Imana uko bukeye ko bwije ko imshoboze impe kuba intangarugero ku rugo rwanje no ku bana banje, kandi ndazi neza iyo dusengera twumva izobifashamo. Entreta, vuba ndagukeneye. Ico ndagukenereza ukibona. Umeze neza? Okay, kimwe nzi nuko atakintu dupfa. Usanga utanyibuka ariko nukuri narakurondeye hose. Uzi ko nashyitse n'Ikigali ngiye kukurondera kwa DJ Kamanzi. Narakubuze Kigali, inyuma yaho niho numvise ko wagiye Australia. Ariko sinigeze yumvise ko ari umunsi nzosubira kukubona. Ku by'ukuri ndaryohewe cyane rwose. Hama nyimba utanyibuka ni jewe Chris. Wa undi mwafashije. Saba. King Sabbas. Bro, yabaye iki? Mon frère, ibi nivyo nabuze genda gusigurira. Iyi niyo itarimo. Uvuze?
nagize ubwoba ndahahamuka nari nzi neza na neza yuko upfuye sinari nzi ko no kwa muganga ndagushikana inshuti yanjye n'ukuri ntusure guhangayika kandi meze neza gusa sinzi ko unyemerera tukinjirana ngaha no muhira tugasangira n'agafanta kamwe gusa musanzwe muba hano yego sorry brother ndasavye umbabarire kuko ibintu uko nabiziga siko ndabisanze hari amakuru ntari mfise sanze mu rugo hari abashitsi benshi cyane gose urumva nta kibanza cyawe cyoboneka ariko ivyo nubwo ari kibazo ndafise amahera make ndashobora kuyaguha ukabarondera hotel ubura iraramwo ejo cyangwa hirya ejo hama ibintu bizogenda neza nta kundi kumbure ntera amahirwe yanje reka nje mu Rwanda none oya ntitwohadikiririza ibintu bidashoboka reka nje mu Rwanda gusa ikimbabaje nuko mpava nsanga n'imodoka yamaze kunsiga naye ahandi burya nta kaburimbo kubona bidakunze birashoboka ko Imana yashaka yuko ugo rugendo Imana iguheze okay genda basi n'amahera ndabisabye oya n'amahoro ngire basi icyo mfashije mu rugendo rwawe please ibi nivyo nabuze ingene ndagusigurira kandi kugahinda nabuze ingene ndakubwira ndagutahura ariko nagomba wihangane mufrere ihangane twicare hajya tuganira please Films, good news films, double favor without limits.